Reka dusubire tubaramutse mwebwe mwese mukurikirana Amabayi Media TV twizera ko muri amahoro. Rero nkuko tumaze iminsi turiko turabashikiriza n'ubu tugomba tubandanye tubashikiriza bamwe mu bari bitabiriye ibirori by'ugururwa by'imiryango kikigo cigisha imyuga CFP Mabayi aho cagize umunsi mukuru bakunze kwita mu rurimi rw'igifaransa Journée Portes Ouvertes. Naho rero baronka akaryo ko kugurura imiryango abantu bavuye hirya no hino bakaza bakaraba ibikorerwa muri ico kigo ca CFP Mabayi hama bakiginana bagasangirira hamwe ibirori eka mbere na karahure. Rero nkuko muriko murabibona ku masanamu hariho bamwe twegereye bashoboye kwitabira uwo munsi mukuru w'iyugururwa ry'imiryango, aho twavugamo nka Monseigneur Serapio nawene yari yahishikiye yanagize n'ico avuga mu buryo bwo guhanura ugwaruka cyo guhanura umwene gihugu wese kw'ikintu nyamukuru twadukwiye kwijukira gukora. Rero reka tubasabe mu mukurikirane, ariko siyo wenye twaravugishije kandi n'umuyobozi w'indero muri commune nawone yashoboye kugira ico atubwiye. Harimo impanuro rero nyinshi bashoboye kutuyagira zishobora gufasha umwene gihugu ari we wese. Tubasaba rero ko mu bumviriza mugakurikirana ikiganiro guhera ku ntango gushika kirangira. Murakoze. Reka duse twakengurukira cyane nkuko mubibona turi kumwe n'umuhumure ni Monseigneur araja kubidondora, ariko kandi nawene tumusanze ahabereye ibirori by'ugururwa by'imiryango ku ishure ry'imyuga rya Mabayi bita CFP Mabayi, aho bashoboye kutwereka ibintu byinshi bitandukanye nkuko mwabibonye kubihejeje kuba. Ndetse turabakuye Monseigneur. Yego bakunzi ba Media TV Mabayi, ndabaramukije. Nitwa Serapio Bambonanire, ndi umusaserdoti w'Eklezia Katolika, maze imyaka hafi 75 y'amavuka. Hanyuma mu gikorwa mu butumwa bw'umusaserdoti maze imyaka 48 irenga ku gatoye. Twari mu munezero ibirori aho batumurikiye biriko birarangurwa n'iki kigo, ikigo c'imyuga cigisha imyuga hano muri commune yacu na paroisse yacu ya Mabayi. Ibintu vyari bihimbaye cyane, twabonye ibintu twipfuza ko umunyamabayi wese yobona kugira ngo ategere intambwe nini cyane tumaze gutera hani wacu, bigaca bituremesha mu rugamba turimo kurwanya ubukene n'inzara, bikaduha umwizero ko tubandanije dushigikiwe n'imigambi myiza nk'uyu tuzoshika. Hanyuma ndanezerezwa nuko naho ndi umwana wahi wacu nize mu ngorane z'ibihe twizemwo, ingorane nyinshi cyane kuko cyo gihe amashure ntiyari bwatera imbere, ariko nkaba narashoboye gushika aho nashitse. Narize amashure yo hejuru cyane kandi mu bihugu byo hanze mu makaminuza akomeye cyane ku isi. Hanyuma ndarangura n'amabanga atari ngaha mu gihugu, ku isi hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Hanyuma rero nkaba nezerezwa nuko nashoboye kugaruka hani wacu kugira ngo nsangize biwacu babukanye biwacu ivyo nungutse muri izo ngendo, muri ayo mashure no mu bindi bikorwa byinshi naciyemo aho hanze. Ego nyakubahwa Musenyeri, twabonye namwe muri iki gikorwa, ariko kandi nibaza ko bari ico mushobora gutera akamo cyane cyane kugwaruka rutijukira muri aya mashure y'imyuga. Yego cyane, urumva abantu turabantu, harabarota kuba bashikiranganje kwicara mu biro, abandi bakarota gusiga inzara, ibintu bitagira mvura, ariko
ubuzima nyakuri aho buri mu byo dushoboye gukoresha ubwenge, bakoresha umutwe, bakoresha amaboko kugira ngo twiteze imbere, twongere duteze imbere abacu n'abantu nyene Imana yaduhaye guhura nabo muri uru rugendo rw'ubuzima. Nico gituma amashuri y'imyuga ntasubirizwa. Nta gihugu na kimwe ku isi cyateye imbere kidatejwe imbere n'imyuga. Umwuga nico gikorwa nyakuri c'umuntu. Nuko mutumva ikiratinira kubabwira umuntu yateje imbere isi bamwita homo faber. Nukuvuga umuntu afabrika, umuntu akora, umuntu abumba utuntu, umuntu abaza, abo nibo bateje imbere isi, no muri kazoza nibo bonyene bazoteza imbere isi. Si twebwe tuvuga igifaransa, tuvuga ivyongereza, tuvuga ama politike. Abateza imbere igihugu, abateza imbere isi, abateza imbere imiryango n'abakura amaboko mu mpuzu, bakagira ico bakoze, bakagira ico babumvye, bakagira ico babaje, bakagira ico bubatse. Murabona n'urwagwa rurakeneye uzi kugana, ubugari burakeneye uzi kubucumba, irara riryoshe rirakeneye uzi kuriteka, ariko kandi bagakenera no gusatura inkwi. Murumva rero, ubuzima turimo bugizwe n'ibikorwa, ivyo bikorwa navyo birigwa. Nico gituma ishure nk'irye ntasubirizwa, ishure ry'imyuga ntasubirizwa. Ariko usanga urwaruka ruriko rirukira aho ngo bakora bambaye amakaruvati. Oya aho iwacu dusigezwa guhindura ingendo, urwaruka rukijukira ishure nk'iri, amashure y'imyuga, kuko imyuga niyo kazoza kacu. Mu byo twumvise ko abijukira ishure ry'uburimyi, ivyigwa vy'uburimyi n'ubworozi no guhingura ibifungurwa, ntabo ivyo bisata byarugaye. Ariko nivyo bitegerezwa kuja imbere y'ibindi. None uzoza kwiga gukoresha imashini nyabwonko mu ndahagaragara, wewe uzoza guhonda ivyuma ngugira ivyo bita mekanike, gusudira mu ndahagaragara. Oya, ikiri imbere rero twotegerezwa gushira imbere natwe nuko kwiga kurima neza no guhingura ibifungurwa, kugira ngo tubanze dutsinde inzara, hanyuma ibindi bizokurikira. Niducurika ibintu rero ngo dutangurire aho tutotegereje gutangurira. Ubu naho rero kumwe n'undi mushitsi kuri Mabayi Media TV, ari umuyobozi w'indero muri komine yacu Mabayi. Turabara mu kijenya kubaho. Ndaramukije na jewe. Muri amahoro, mumeze neza? Turashima uhoraho. Byo kunda ko mwidondora kwa dukurikirana kuri Mabayi Media TV. Neza cyane. Jewe nitwa Nsanzumbazi Jean Bosco. Nkaba nsanzwe ndi umuyobozi w'indero muri komine ya Mabayi. Muyobozi w'indero muri komine ya Mabayi, uno muze tubasanze ngaha muri iki kigo. Mbega by'ukuri nk'abayobozi b'indero muri komine, ni igiki catumye namwe mushobora gushika ngaha? No munsi aho ikigo c'imyuga ca CFP Mabayi cari gisanzwe cuguruye imiryango kuri bose, ni kuvuga aho gitumirira abantu bose kuza kuraba ibihakorerwa muri ico kigo. Ego turiko turaraba, twabonye mu kumashikiza amajambo atandukanye. Mbega mwebwe nk'abantu basanzwe barongoye indero, hari icyo mushobora kubwira abariko baradukuriye kuri Mabayi Media TV kubyerekeye imyuga? Ego kubyerekeye imyuga cyane cyane duhereye ngaha Mabayi iwacu, turazi yuko umwuga ni isoko y'iterambere, kuko ibyo tubamo byose ni umwuga, aho tubaye hose ni umwuga.
umwuga rero turabona yuko ari gisata iyo citayeho neza cyane, ni gisata kiteza imbere abenegihugu. Mbere novuga yuko yari intuzeye nishimikiro giterambere, no kuvuga base de development, kuko ahatagira umwuga usanga abantu babayeho mu buryo butameze neza. Hakimubona iyo umuntu yijukiye umwuga uramuteza imbere, mbere ku buryo umuntu yijukiye umwuga arashobora guheza amashuri, ugasanga n'akazi ka leta ntakakeneye, ugasanga nawe nyine hageze ku ntambwe guteza imbere abandi, nawe agatanga akazi. Rero nkasaba nti turabye uno munsi ni umunsi udasanzwe cyane, aho batwereka ibikorwa ngaha, kandi duca tubona yuko ari mu ntumbero yuko abantu bakwijukira umwuga kugira biteze imbere, na cyane cyane iki kigo kata muntu n'umwe gisubiza inyuma. Hariho ugaruka rwinshi guheje amashuri, mugabo rukaca rubura ico rubafatira cyo kwita occupation, rukasanga ruri kumarigara. Hari ikintu mushobora kubabwira nka mwebwe musanzwe murongoye indero muri komine y'Amabayi? Ndanegura cyane gose abantu usanga baraheje amashuri bagaca bagenda muhira bakicara wenda akazi ka leta. Umuntu akicara imyaka 3, 4, 5 mpeme gushika no ku myaka 8, ngo ugasanga hari ubundi yaciye kwiga umwuga, ugasanga we yagiye kwiga umwuga mu minsi mike nyuma y'umwaka umwe cyangwa imyaka 2 yatanguye kwibeshaho, yatanguye kwiteza imbere, ugasanga arasumba wa wundi rero yirirwa yicengarindira akazi ka leta. Cyo hamagara yuko abantu nk'ababwira nti aho tugeze umuntu yo kwiga kugira aronke ubumenyi bumufasha muri kazoza cyane mu buzima bwiwe bwa misi yose, aho kuguma azerinze ngarindiriye akazi ka leta. Kuko iyo umuntu yize umwuga urashobora kumufasha gusumba mbere n'umuntu akora akazi ka leta. Nkaca mpamagara rero abo bantu babahejeje amashuri bagaca bagenda bakamarigara bakicara, ko boca bagenda hejuru y'ubumenyi baronkeye ku ishuri, ko boca bagenda bakongereza ko n'ubwo bw'ubumenyi bw'umwuga, kuko mbere abo bica biborohera cyane. Nawe rero tuvugana ndazi ko warize ibijyanye n'ubutunzi ekonomi, ugabo urazi itekure uheruka gutegwa, ukaja mu barashobora kuronka agashimwe mu rwego rw'igihugu. Yaba utari waraciye muri kaminuza, none si umwaka umwe wahamaze gusa, ariko warabonye yuko ugiye guhiganwa rw'intara ko waciye ubu wa mbere ugasumbya abandi bose. Kiro nkaca ntumirira aba bantu cyane cyane abantu baciye ku ntebe y'ishure, tutarabye ku manivo yose no gushika muri za kaminuza. Kwiga umwuga si bibi, kuko umwuga urakiza. Ntibyumvikana ko wavuga ngo warize kaminuza ukaca usumbwa n'umuntu yize amashuri make, mwaka aca yibeshaho neza kandi yarize kubera yaciye mu mwuga. Hamwe rero n'abantu bose baciye muri za kaminuza nabo nyene ko bogenda bakiga uwo mwuga mu kubateza imbere, byanashoboka umwuga wabateye iryo teka ryo gutera imbere, ugasanga nabo bageze ku ntambwe bashobora kugira gutanga akazi ku bandi. Nico gituma rero je mvuga nti ni byiza yuko ku mashuri abantu bagenda bari gashanye twagiye turiga tworenza ko tukaja no kwiga umwuga, kuko natwe ku myaka tugeze ko turashobora kuja kwiga umwuga, kuko ibi turiko turakora ku myaka 30 tuba tugiye mu zabukuru, tuba tugiye muri pension. Niyo tuzosha tubaho gute? Ariko umuntu afise pension aca bandanya, yagiye muri pension aca bandanya n'uwo mwuga wiwe wiyize ukamuteza imbere, na cyane cyane ko ari umuntu ashobora kubona kure. Reka tubashimiye cyane kuri uyu mwanya mushobora kuturonsa, twabonye ko mwari mufatira ariko mwemeye guhagarara kugira mushobora kuvugira kuri Mabayi Media TV, tubakengurukiye cyane. Ndabashimiye cyane kandi je ndabakenguriye cyane, kuko byari ngombwa kandi byari bikenewe cyane. Murakoze.